Urukundo, amahoro hamwe n'amafaranga nivyo twipfuriza abakunzi bacu ba BTV Burundi. Kaze muri kino kiganiro c'inkino twabateguriye kuri uno munsi, mukaba muri kumwe na jewe Desire Sindihebura. No munsi nije tuza kuganira ibigiye bitandukanye, ahanini tuza kugaruka ku makuru agiye atandukanye avugwa hano mu gihugu c'u Burundi, muri Afrika ndetse no mu makungu. Muri make mu byo tuza kubabwira, turaza kugaruka ku myiteguro y'umugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba w'abatarenze imyaka 20 bariko baritegurira inkino za Sekafa. Turaza kugaruka kandi muri uno mwanya kino kiganiro kiriko kiraba ku cicaro gikuru c'ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, hariko haraba amatora y'umukinyi w'umwigeme yigenjeje neza mwihiganwa rya Limited Women's League. Turaza kubibabwira navyo. Turaza guca ku mugabane wa Afrika, aho tuza kugaruka ku nkino ziriko zirabera mu gihugu c'u Rwanda, mu nkino za Afrika mu bigeme nyene mu gikombe ca Afrika, navyo turabibabwira. Ku mugabane wa Buraya tuzaza kugaruka cyane kwigura n'igurishwa ry'abakinyi ririko riraba muri uno mwanya, aho nko mu mugwi wa Arsenal baravuga yuko ku miliyoni 93 z'amayero bagiye mu mugwi wa Newcastle United barashaka Bruno Guimaraes, umukinyi w'umunyabrazil akina hagati. Ayo mafaranga Rio yoyo bariko baratamba bavuga bati aya mafaranga turaza kuronkako ikintu, ko Newcastle nayo yamuguze imukuye muri Rio hariya mu gihugu cy'u Faransa. Muri Espagne Rashford yashimiye umugwi wa FC Barcelona ku buryo wewe agiye kugaruka mu mugwi wa Manchester United. Amakuru ni menshi tuza kubashikiriza abakunzi bacu, mugume hafi, mukanya turagaruka nido. Munkundire nongere ndabahe ikaze muri kino kiganiro c'inkino hano kuri televiziyo yanyu mukunda, tuzi yuko muri benshi kuri BTV. Nuko nari nabibabwiye mu ncamake ya kino kiganiro ko tuza guhera ku myiteguro y'umugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba z'abatarenza imyaka 20 bariko bitegurira kuja gukina inkino za Sekafa. Nukuvuga inkino za Sekafa murabizi ni inkino zihuza ibi bihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, nubwo rimwe bishika ugasanga muri Sekafa hariho n'imigwi n'ibindi bihugu vyitabira izo nkino ziba zavuye mu bindi bice by'umugabane wa Afrika. Aho ndavuga hari aho usanga hariho imigwi yo muri Maghreb yitabiriye inkino za Sekafa kugira zinaryohe, ugasanga canke hariho imigwi yo mu burengero, ndavuga za Malawi, za Namibia zitari muri Sekafa ariko usanga ziba zitabiriye rino higanwa. Umugwi rero nserukira gihugu intamba mu rugamba w'abatarenza imyaka 20 baraye bakinye urukino ku munsi wejo rwabahuje n'umugwi wa Rukinzo. Umugwi usanzwe ukina mu cicaro ca mbere ca Primus League, akaba ari umugwi wegukira igisirikare c'u Burundi. Barakinye rero ku munsi wejo banganya ibitsindo 2-2. Nibaza yuko urukino rwejo aribwo rukino rwa mbere uyu mugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba w'abatarenze imyaka 20 baraye bakinye bakerekana yindi shusho. Nivyo uyu mugwi ugihamagagwa twarabonyemwo abakinyi batari bake tuzi yuko bafise impano. Bimaze kugaragara neza yuko uyu mugwi nivyo uri kurategurwa kandi baramaze kuronka umwanya munini wo kwitegura, kuko barakinye inkino zitari nke, nubwo hariho inkino bagiye bakina bakerekana urwego. Ndavuga nk'inkino bakinye n'umugwi wa Interstar, barakinye inkino batsindwa 3 bikurikiranye, ariko ukabona uburyo batsinzwemwo
3-2 kimwe ku busa bagatsindwa 3-1 n'umugwi wa Interstar tuzi yuko nayo iriko iriyubaka kandi ifise bamwe mu bakinyi beza kovuga bigenjeje neza. Nimba uno munsi turiko turavuga umukinyi w'umusatirizi nka Cedric Amisi, tumaze kubona ivyo akora mu mugwi nserukiragihugu, kuko mwibuke yuko uyu Cedric Amisi n'umukinyi wa Interstar ariko kandi akongera akaba numwe mu bakinyi babunyoye mu mugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba. Aba bakinyi rero bo mugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba w'abatarenze imyaka 20 n'umukinyi urimwo kabisa ico twokwita amatara yigendera, abakinyi twovuga yuko bakiri bato, ari naco cashimishije abatari bake harimo na jewe nk'umumenyesha makuru w'inkino, kubera ko n'abakinyi bakiri bato, n'abakinyi ubona yuko bafise koko impano. Mu myaka yaheda, imyaka iheze twarabona umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba w'abatarenze imyaka 20 canke wanashaka n'abatarenza imyaka 17 ahahamagagwa abagabo. Ariko ubu ngira ngo abari ko baradukurikirana bariko barabona ino foto barashobora kubona yuko abakinyi bahamagawe koko uno munsi biragaragara neza yuko n'abakinyi bakiri bato, si hahandi ugasanga bahamagaye umukinyi n'imvi zamaze kuza ngo nuwo mu mugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba w'abatarenze imyaka 20. Aba rero baratanga icizere ejo hazoza, kubera ko uravye je kenshi ndakunda kubwira abantu tuba turiko turayaga ibijanye n'inkino yuko uravye aba bakinyi, uravye kazoza kabo, ejo uzosanga umugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba, kuko aba bari mu mugwi nserukiragihugu w'abatarenze imyaka 20 under 20, ariko hirya yejo nibo tuzobona abanyene muri under 23 mu batarenze imyaka 23, kandi ni nabo bazoba bariko bitegurira inkino za Jeux Olympiques. N'abana koko ubibona yuko ari abana biberenga. Hama kandi ikindi naco nashaka kugaruka ko kuri uno mugwi, n'umugwi urimwo abakinyi novuga ko bagera kuri 6 bavuye mu mugwi wa La Vision. Umugwi wa La Vision usanzwe ufiswe mu ntoki ababosi bawo, nabo nabakinyi bo mugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba. Aho ndagaruka kuri Yusufu Ndayishimiye Nyange hamwe na Bimenyimana Bonfils Caleb. Abo nabakinyi nabo bwabo bakiriko barakina, ariko bashimye gushira umutahe ukomeye mu mugwi nserukiragihugu intamba mu rugamba w'abatarenze imyaka 20. Kuba aba bamenyereza barahamagaye abakinyi bagera kuri 6 bavuye muri La Vision. Ndavuga La Vision yasinyishije aba bana babahaye nta numwe atigeze ahabwa amasezerano ari munsi y'imyaka 3. Aha tukanashimira cyane novuga abajejwe kumenyesha makuru muri uwo mugwi wa Vision, ndavuga umenyesha makuru w'inkino Theodore Ntunga, kuko bobo contrairement n'iyindi migwi bitandukanye n'iyindi migwi barashira habona kontra zabo bakinyi, bakavuga ati uyu mukinyi twamuguza amafaranga ngana uku, turamuhembaya mu kiringo c'imyaka 3. Novuga yuko ari ikintu ciza ko uyu mugwi rero nserukiragihugu intamba mu rugamba. Imyiteguro yoyo novuga ku ruhande rwanje yuko ni myiza, baratanga icizere, ahubwo no kumenya mbega twebwe abo tugiye guhura nabo, Uburundi buzohura na Tanzania, buzohura na Uganda, buzohura na Kenya. Aba bana tubitege kwiki? Ubaravye ingene bariko barategurwa, nibaza yuko umumenyereza Rukundo Jean Dodi hamwe na Miburo Abubakar nibo bariko baramenyereza uyu mugwi nserukiragihugu. No kuvuga nabamenyereza tuzi yuko kukijanye na detection detara, kurondera abakinyi abanyempano, abakinyi bafise impano, nabamenyereza twizeye, kandi nibaza yuko na FFB yabashizeho, yabagenye kugira
bategura uno mugwi babona yuko babibereye, kuko Miburo Abubakar numwe mu bamenyereza tuzimwo kukinisha abakinyi bakiri bato kandi bakabishobora mu migwi yose yagiye aracamo. Twizere yuko uyu mugwi uratanga icizere kinakomeye cyane ku mugwi serukira gihugu intamba mu rugamba w'abatarenze iyo myaka 20 no muri kazoza kazoza kabo bigaragara neza yuko ari keza kuri bano bakinyi. Uravye uburyo bakinamwo, uravye ingene batsinda, uravye ingene umunyegori ni mwiza. Nibaza yuko hariho na bamwe mu banyegori bo mu gisekura gihugu intama mu rugamba bakutse. Tumenyesha yuko uyu munyegori w'uwo mugwi nawe n'umukinyi wa Vision. Kuba rero uwo mukinyi atanga icizere haba muri Vision no mu intamba mu rugamba, ndabibutse yuko aheruka yari no mu bahamagawe mu mugwi igihe habaye urukino rwo gufasha hagati ya team Nyange na team Saido. Umunyegori yaragiyemwo mu bakinyi bari bahamagawe ku ruhande rwa Saido, nubwo nako rwa Nyange, nubwo asanzwe ari umukinyi wa Nyange, ni muto mugabo n'umunyegori atanga icizere. Reka mukanya tumira mate tuje tugaruka muri Eagle Day hariya imakamba, naho nibirori bizoba bikaze cyane ku munsi w'Imana. Tumira mate tuje tugaruka tubayagire uko bizoba byifashe. Turabandanya n'ikiganiro cyacu c'inkino hano kuri BTV. Ni BTV Sport, aho tubayagira amakuru agiye atandukanye kw'isi yose, isi Imana yaremye hose turahashika. Narinda bibabwiye tugaruke rero kuri Eagle Day. Eagle Day ni novuga ni birori bitegurwa n'umugwi wa Aigle Noir de Fighters, abagwanyi bahariya imakamba kwa Très honorable Leverier Ndikuriyo. Niho Eagle Day itegurirwa. Ngira ngo n'inkino zinakomeye. Mukanya twariko turabivuga, muravye uko inkino ziriko ziratera imbere ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni ibintu byiza. Eagle Day rero muti itunganijwe gute? Hari imigwi yatumiwe muri Eagle Day. Hari ubushimwe nk'uko mubibona kuri screen buzotangwa. Muti Eagle Day yipanze gute? Ku munsi w'Imana azoba ari itariki 2 ukwezi k'umunani umwaka wa 2026 ku kibuga citiriwe Nkurunziza Peace Park Stadium hariya imakamba. Bahazi neza ni Igisenyi, niho izo nkino zizobera. Hazotangura defile isaha 5. Ni defile bana ibiryoshe kabisa, iba nyene ibiryoshe kuraba. Hama hazoca hakurikira, kuko murabizi Eagle Day ni Fondation Pax niyo ibitegura. Imanze rero kubibitegura Fondation Pax nayo mukaba muzi yuko umugwi wa Aigle Noir de Fighters hamwe n'umugwi wa Panthère Noire nayo iheruka kuduga mu cicaro ca mbere muri Primus League nkuko mubibona, akaba ari wo mugwi, ari yo migwi ibiri
izoca yerekana abakinyi bayo. Aigle Noir izo kwitabira inkino za CAF Champions League ku mugabane wa Afrika, ni higanwa rihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo, akaba ari bo bazoserukira u Burundi muri iryo higanwa en tant que champion de la Primus League, abatahukanye ihiganwa rya Primus League. Aho rero hazoca haba kwerekana abakinyi babo baguze ari na benshi, ariko kandi kuri iyo stade hazoca haba inkino zibiri zitegekanijwe. Panthère Noire Fondation Pax yashimye ati reka dutumire Musongati yahariya mu ntara ya Gitega, abo bazoca batana mu mitwe igihe cy'isaha 7 z'umuhingamo. Urukino rero ruzoba runakomeye kuri uwo munsi isaha 9, n'urukino ruzoca ruhuza Aigle Noir de Fighters n'umugwi wa La Vision. Nariko ndavuga La Vision mukanya tukiri mu mugwi sekira gihugu, birumvikana yuko umugwi wa Aigle Noir niwo wareze Yusuf Ndayishimiye Nyange na Bonfils Caleb Bimenyimana. Aigle Noir de Fighters bazoca batana mu mitwe n'umugwi wa Vision usanzwe uri mu maboko yabo bahungu babiri nari impejeje kuvuga, ari nabo basanzwe barongoye uwo mugwi. Ikiryoshe rero nuko Fondation Pax yashizeho ubushimwe. Ibaze nizo nkino uwa mbere uzotsinda urukino azohabwa imiliyoni 7,500,000. Watsinzwe azotahana imiliyoni 5. Kwinjira ibiciro murabibona ni 5,000 ku ruhande rwo mu buraruko, VIP ni 10,000, VVIP ni 20,000, ticket sponsor ni 500,000. Pour tour ku ruhande ho haya hahandi muri Barundi twese ni kubuntu. Aigle Noir niko yamibigira muti. Aha rero izi nkino ndashaka kugaruka ku burongozi bwa Fondation Pax. Babivuze Fondation Pax ni irongowe na Nyeniteka Reverend kuri Fondation Pax. Ibi bintu nibiteguye rimwe. Fondation Pax ibiteguye kenshi. Uno munsi turiko turaraba Fondation Pax ahigeze ni iterambere ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Nibyo turabona hariho abantu benshi bariko barashira amafaranga yabo, bariko barashira imitahe yabo muri football y'u Burundi, ariko Fondation Pax ibintu iri kirakora abantu b'Imana, ibintu ikora uravye yego nivyo amahera barayafise iki, ariko hariho nabandi tuzi bayafise batayashira, batinvesista ngo oze au moins oze bashiremwo imitahe yabo muri football. Aba rero nukuri jewe no babwira ati chapeau kuri mwebwe, barabikora bakabikora neza. Noneho kandi turanabizi Nyeniteka yararongoye FF mu myaka itari mike, kandi aravuga ati jewe ubu nubwo no kwiyicarira ngaha no gibivuye muri football mu nkino mu rukino. Ni Fondation Pax tuzi irimwo abatari bake, harimo football, harimo basket, harimo atletisme. Ubushize twarabonye bashiramwo na kugira ngo kuri nkuru nziza bibuka umuhisi yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi nyakwigendera Petero Nkuru Nziza, barashizemwo n'amakinga. Ni Fondation Pax tubona yuko mu bijanye n'inkino baramaze kubona iyo bija niyo bitumutwe, hama nabo bakavuga bati reka dushiremwe uburyo. Iyi nkuru nziza novuga iri Eagle Day izoba ku munsi w'Imana, turazi neza yuko izokwitabwa n'abatari bake, na cyane yuko iyi migwi batumiye ni migwi no bamenyesha yuko isanzwe ifise n'abakunzi. Musongati y'Igitega
ni imwe mu migwi ifise abakunzi benshi. Aigle Noir ni imwe ifise abakunzi benshi. La Vision ubu nayo ifise abakunzi benshi kubera iki? Abayitwara banyeneyo n'abakinyi ba mbere bakunzwe. Nta mukinyi numwe twovuga akunzwe mu mwiserukira gihugu nka Yusufu Ndayishimiye Nyange. Nta mukinyi, kandi abo bakinyi nabo basanzwe baraciye muri Aigle Noir. Bivuga yuko n'urukino ni ihiganwa ryateguwe Eagle Day nabo bagwanyi ba Aigle Noir The Fighters. No bamenyesha yuko ngira ngo muravye no ku mbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye, mwarabonye ingena aba bakinyi ba Aigle Noir The Fighters bari bamaze ukwezi kose i Dubai bari kwimenyereza mu kwitegurira Primus League no kwitegurira inkino mpuzamakungu bagiye guserukiramwo Uburundi za CAF Champions League. Barakiriwe imugina kubahazi hariya imakamba nk'abami, bari bagiye gutegerwa n'abantu isinzi, abakunzi babo isinzi, kugira baze kwitegurira izi nkino zizoba ku munsi w'Imana. Nuko reka tubipfurize imyiteguro myiza, twipfurize kandi n'abakunzi b'inkino bazoba bari makamba. Turazi neza yuko na BTV izobiriyo, mugira ikibazo twizera yuko ku munsi wa mbere tuzobashikiriza uko bizoba byagenze bimeze neza. Reka mukanya Eagle Day tuyiveko maze tumize amate duce tugaruka. Nari nabibabwiye mu ntango zano makuru mwa kino kiganiro c'inkino yuko tuza kubabwira ibiriko birabera mukanya ku cicaro gikuru cishira mu ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Ni ngaha hepfo yacu, duce tubabwira mukanya ibiriko birahabera. Ni mukanya turagarutse. Turabandanya na kino kiganiro c'inkino. Ni BTV Sport tubashikiriza buri munsi kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu, aho tugenda tubashikiriza ibigiye bivugwa mu nkino zigiye zitandukanye hano kuri televiziyo yanyu mukunda. Nuko kuno mwanya turiko turavugana hariko haraba amatora novuga ku cicaro gikuru cishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Nari nabibabwiye no mu ntango, bariko batora iki? Bariko batora umwigeme yigenjeje neza mwihiganwa rya Limited Women's Cup. Ni higanwa rifashwe mu mugongo n'ishiramwe Limited, ninaco gituma wumva ko gitwa Limited Women's Cup. Mutiriwe kuri FFB hariyo bande, harimwo abamenyesha makuru b'inkino, kuko nibo batora nibo baba barakurikiranye iryo higanwa ingene riba ryaragenze. Ni twebwe tuba dufise uburenganzira bwo gutora. Naje ndiko ndabashikiriza kino kiganiro, ijwi ryanje narirungitse, navuze ati murantorera naka, kubera ko abo bakinyi turabakurikirana buri munsi ku munsi. Na mugenzanje Patient ni yari sanzwe dukorana ikiganiro c'inkino hano kuri televiziyo BTV, akaba nawe yishikiyeyo gutora. Nukuvuga abamenyesha makuru b'inkino bahurikiye mwishira hamwe ry'abamenyesha makuru b'inkino mu Burundi AGSB, rirongowe na mugenzi wacu Wilson Kwizera, akaba ari bo bariyo kugira bashobore gutora. Ntituri bake, turamenyesha makuru bagera kwijana n'umunani bategerezwa
kwitabira ico gikorwa, wongeye ko n'abamenyesha makuru bari mu makungu. Ariko kenshi abo bari mu makungu kubera ko badakurikirana bobo ihiganwa rya Limited Women's Cup ntibashobora gutora kubera ko ntibaba bararikurikiranye. Bivuga iki? Imigwi ifise abakinyi bamwe bakina muri Limited Premier League, akenshi rimwe usanga iyo migwi yatwaye igikombe, umugwi uba waratwaye igikombe cyangwa le meilleur buteur cyangwa buteur sinzi ko kinavugika, usanga abo bakinyi nibo baba bafise amahirwe. Umukinyi yatsinze ibitsindo byinshi, umukinyi yigenjeje neza, umukinyi ari mu mugwi watwaye igikombe, akenshi niwe usanga atwara ico gihembo. Tunashimira kubera n'amafaranga yashizwe muri iryo higanwa ry'abigeme mu mupira w'amaguru nayo yariyongereye, haba kutwara igikombe, haba kuhabwa novuga igikombe, kuhabwa agashimwe nk'uwigenjeje neza, watsinze ibitsindo byinshi, umunyegori yigenjeje neza. Ivyo byose byarongerejwe. Tukanashimira rero novuga n'igisata kijejwe football femine, ni football y'abigeme mu ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, kuko naco novuga yuko nabo bitwara neza, batunganya neza. Ngira ngo ubushize twarabonye ihiganwa batunganije novuga ku bakinyi babigeme batarenze imyaka 16, navyo byari ibintu byiza cyane. Tunashimira nabo bose babitegura. Ngira ngo kumbure nivyadukundira tuzobatumira inyuma yaho tuza kumenya ibiza kuba byavuye mu matora, tubatumire batubwire ingene ibintu uko biyumva, ingene byagenze, uko bashimye. Ngira ngo n'abamenyesha makuru bose aho bari uno munsi bariko baratora, nabo tubifurize kugira ibihe byiza. Mukanya duca tugaruka tuja mu nkino z'igikombe ca Afrika ziriko zirabera hariya mu gihugu ca Misiri mu bigeme, kandi duca tugaruka mukanya. Turabandanya n'ikiganiro BTV Sport turiko turabashikiriza. Reka tugaruke kuri inkino za CAF Women's Champions League. Ku munsi w'ejo niho harayi habaye tombora uko imigwi izohura. Murabibona mu muce wa mbere uko draw yagenze. Rayon Sport yo mu gihugu c'u Rwanda, aha turafiseyo n'inkumi zibiri zihakina, batomboye umugwi witwa Yemjuen Stars yo muri Sudan y'Epfo, batombora Mafunzo Sport Club yo muri Zanzibar, batombora kandi umugwi wa Denden FC Football Club niyo mu gihugu cha Eritrea. Mu mugwi ugira kabiri harimwo
Commercial Bank niyo muri Ethiopia, hakabamwo Kawempe Muslim Lady yo mu Buganda. Iyo birumvikana yuko ishobora kuba yegukira abamizirima bene wacu b'abamizirima bo mu gihugu cy'u Buganda. Hakabamwo UJK Football Club niyo muri Djibouti, mu gihe mu muce ugira gatatu hakaba harimwo umugwi wa Simba Queens yo mu gihugu cha Tanzania, nayo nyene irimwo Asha Jafar, kapitene w'umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba mu bigeme. Hakaba kandi harimwo na Bukuru wo mu Bwiza, turamutse n'abanyabwiza bariko baradukurikirana muri uno mwanya, nawe nyene akaba barizwa muri uwo mugwi. Harimwo kandi umugwi wa Kenya Police Football Club, ni umugwi wabigeme wegukira igipolisi ca Kenya. Ariko kandi hakaba harimwo umugwi wa Top Girls Academy wo mu Burundi. Birumvikana yuko uwo mugwi nawo urimo, kubera ko ni nawo watwaye igikombe cha championnat hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Numugwi muti aha dushaka kugaruka kuki? Uyu mugwi wa Top Girls Academy ndabamenyeshe yuko ari umwe mu mugwi itinyitse hano mu gihugu cy'u Burundi mu bigeme. Bivanye n'iki? N'abakinyi bafise. Nababwiye mukanya amatora ari karaba, je ntibiza kuntangaza umukinyi yitwaye neza mu ihiganwa rya Limitel Women's League, ntibiza kuntangaza avuye muri uno mugwi, kubera ko Simeyere Bitter si umukinyi mwiza yitwaye neza ava muri uno mugwi. Muti rero kuba batomboye umugwi wa Simba Queens bagatombora umugwi wa Kenya Police, murabona ni migwi itatu. Kubganje nivyo turabemera barakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ariko kubganje nogomba ndabamenyeshe yuko batomboye nabi. Muti batomboye nabi gute? Kuko bari muco bita Groupe de la Mort. Groupe de la Mort no kuvuga ni itsinda ry'urupfu. Ni itsinda ry'urupfu kubera ko uravye abakinyi uyu mugwi wa Simba Queens yo muri Tanzania bafise, tukaba tuzi inguvu z'abigeme bo mu gihugu ca Kenya ntibizoborohera. Ariko kandi ntitwobaca intege, igikuru ni imyiteguro, kuko wanashaka kuravye amafaranga bakoresha iyi migwi yindi ikoresha, nukuri icizere cyo kubandanya mu babandanije muri Sekafa muri CAF Women's Champions League mu gice ca Sekafa, nukuri biragoye cyane kuri uyu mugwi. Ariko tubifurize imyiteguro myiza. Ariko kandi bugiye witeguye neza, ngira ngo abakurikirana amahiganwa agiye atandukanye, iyo witeguye neza biragenda neza, nubwo usanga rimwe no gutinya ntibikenewe. Rimwe no gutinya ntibikenewe, kuko ubu ndashobora kuba ndiko ndavuga ati nivyo iyi Simba irafise abakinyi bagiye batandukanye bava mu bihugu binakomeye. Twebwe ababigeme bo muri Top Girls nabigeme biwacu gusa, nta mukinyi ava hanze baguze canke tuzi ko bariko bararondera kugira bazoshobore kubafasha muri zino nkino. No kuvuga bikora kubigeme dusanzwe dufise ngaha. Ariko uravye uko bameze na gabare yabo baranatanga n'icizere. Nivyo Top Girls zogenda ihure na Bukuru, igende ihure na Asha Jafar, kizigenza mu gisekura gihugu intamba mu rugamba. Nivyo bazogenda bazi ingene bakina nabo, ariko nukuri akazi koko karahari mwiri tsinda rya C, Group C, no kuvuga mu muco ugira gatatu, aho je kubganje mbona
yuko ari groupe de la mort. Iyo baza gutombora mugabo kandi ikindi naco kiryoje nuko muri iri tsinda hazotahamwe umugwi umwe, iyindi migwi ibiri ibandanye. No kuvuga hamwe Top Girls Academy yo kwiyaranja uburyo bwose ikigora igatsindamwo urukino rumwe hama bakanganya urundi, bibaha amahigwe yo kubandanya mu kindi gice bitandukanye no mu muce wa mbere urimwo i Rayon Sport yo mu gihugu cy'u Rwanda, ikabamwo uyu mugwi wa Yei John Stars yo muri Sudani y'Epfo na Mafunzo Sport Club yo mu gihugu ca Zanzibar, hamwe n'uyu mugwi wa Dendens wo muri Eritrea. Hoho hazotahamwo imigwi ibiri, hazotahamwe imigwi ibiri, mu gihe muri aya yandi matsinda hazotahamwo umugwi umwe. Jewe Top Girls Academy yo mu Burundi iyo nza kuyisabira ikaja muri uyu muce wa B vyoryoha, kubera ko byari kuryoha yohuye n'imigwi yoroshe. Novuga nk'iyi Commercial Bank yo muri Ethiopia, umugwi ariko kandi n'uyu mugura akomeye, kandi turazi Ethiopia ibyo yadukoreye niyo yadukuyemwo mu batarenze imyaka 20. Mugabo uravye nk'aka kagwi ka Ujek Football Club yo muri Djibouti, muri biriya bihugu nivyo ni bihugu biriko birafashwa cyane na FIFA kugira bashobore n'Uburundi burimwo kugira bashobore kuduza urugero rw'inkino cyane cyane muri aba bigeme ndetse no mu bana. Iyo uyu mugwi wacu uza gutombora nko muri uwo muce wa C wa B nako byoryoshe gusumba ingene bashobora kuba qualifier kandi mu gice kizokurikira. Ariko byose birashoboka, no ngaha hazovamwo umugwi umwe ni uzotaha, ibiri izobandanya kandi babandanije, kuko umugwi imigwi ibiri uwa mbere n'uwa kabiri uzova muri uwo muce C hari amahirwe menshi yuko bazoza guhura n'imigwi ibiri izoba yasohotse mu muce wa mbere canke mu muce wa kabiri. Iyo nayo n'imigwi novuga iri abordable, n'imigwi ikinika, n'imigwi ikinika ushobora kubona uti aha biratandukanye no mu muce ugira gatatu. Mukanya tumira mate tuje tuja ku mugabane wa Buraya.
Turabandanya n'ikiganiro cacu c'inkino ni BTV Sport aho tubashikiriza amakuru agiye atandukanye nari nabibabwiye tugeze ku mugabane wa Buraya muti ku mugabane wa Buraya ubu hariko havuga iki nta kindi kiriko kiravugwa muri uno mwanya atari igura n'igurisha ry'abakinyi abakinyi n'imigwi imwe imifuko iriko irabomboka kubera ko amafaranga batanga ni menshi duhere mu mugwi wa FC Barcelone. FC Barcelone hariya muri Espagne bamaze gusinyisha abakinyi batari bake ariko kandi hariho n'abakinyi bahora muri uwo mugwi bariko barasezera aho ncamvuga umukinyi yitwa Marcus Rashford. Marcus Rashford no mukinyi muri sezo iheze yakiniye umugwi wa FC Barcelone nk'intizanyo bamukuye mu mugwi wa Manchester United hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu mwongereza rero inyuma yaho aviriye mu mugwi mu gikombe c'isi ari kumwe na Free Lions mu gisekura gihugu w'igihugu cy'Ubwongereza, uyu mukinyi yaraye asezeye mu mugwi wa FC Barcelone. Ni mu gihe FC Barcelone yari ifise muri release clause yari ifise mu ntizanyo batsaba uyu mukinyi Marcus Rashford mu mugwi wa Manchester United bari bashizemwo yuko yari loan kwari kumutiza ariko harimwo yuko boshobora no kunamugura burundu ku miliyoni zigera kuri zingahe 30 z'amafaranga y'amanyaburaya. Ariko umugwi wa FC Barcelone nubwo Marcus Rashford ibiharuro byamuvugira neza mu mugwi wa FC Barcelone kuko yatsinze ibitsindo bigera kuri 14 atanga assist zigera kuri indwi, yari umukinyi ibiharuro byamuvugira mu kiringo cy'amezi 6 bamutije vyari ibiharuro byamuvugira ariko ni FC Barcelone itashimye kuco no kwita kumugumana kuri izo miliyoni 30 ahubwo bobo bashima kuja kurondera abandi bakinyi ndavuga nk'uyu mukinyi yitwa Anthony Gordon bakuye muri Newcastle United nawe bamuguze imiliyoni zigera kuri 90 z'amafaranga y'amanyaburaya. Ni FC Barcelone yoyo ivuga iti oya Marcus Rashford nitumugumana, ariko ico batinye ndavuga kuri Marcus Rashford batinye amafaranga ahembwa kubera ko muri Manchester United ahembwa amafaranga atari make agira ku bihumbi 300 by'amayero kundwi, ibihumbi 300 by'amayero kundwi. Baravye umushahara yarasanzwe ahembwa baravuga bati oya uyu nitumugumana. Ariko rero Marcus Rashford nk'umukinyi tuzi umwe mu bakinyi atamahane menshi bafise n'umukinyi novuga ari discipline ata bintu byinshi avuga, yashimye aravuga ati ndabashimiye cyane abo twabanye mu mugwi wa FC Barcelone, ndabashimiye cyane abantu twabanye ngaha bamfashije abakinyi staff mumenyereza Hansi Flick ibyo yamfashije mwarakoze, reka subire mu mugwi mu gihugu cy'Ubwongereza subire mu mugwi wa Manchester United. Ariko kandi bikavugwa yuko uyu mukinyi hari imigwi nyinshi imwifuza, ndavuga nk'imigwi ya Galatasaray hariya mu gihugu ca Turkiya aho ashobora kwerekeza agashobora kuja kubandanirizayo gukina kubera ko mu mugwi wa Manchester United hoho naho nyene hari kibazo kubera naho nyene baguma bagaruka kugutinya umushahara wiwe kandi birumvikana hariya amafaranga aravugwa. Tumukanya tuce tugaruka tuja mu mugwi wa Real Madrid. Real Madrid naho ukubera turazi yuko mukunda Real Madrid mugakunda na FC Barcelone, burya nk'abafana ba Real Madrid bumvise mvuye i Barcelona i Catalunya bakaca bumva singiye Madrid mu Casablanca yo hava anashavura. Reka mukanya cenza ndababwire ibijanye n'umugwi wa Real Madrid aho barayi basinyishije umwe mu ba ataka mu bakinyi bakina basatira bamukuye he mu mugwi wa Leganes. Mukanya reka nze tuce tumuyaga ko nawe.
Tubandanije rero n'ikiganiro cyacu c'inkino hano kuri televiziyo BTV. Narinda bibabwiye tuvi Barcelone tuje i Madrid mu bami bera, aho niho hari kuvugwa ku munsi w'ejo baraye basinyishije umukinyi yitwa Carlos SP. Uti bamukuye bamukuye mu mugwi wa Leganés Levante. Uyu mukinyi n'umukinyi akiri muto aje muri Real Madrid. Niki cyatumye Real Madrid igura uno mukinyi? Uyu mukinyi aje kuba ico no kwita umu backup, umusubirizi w'umukinyi nimero 9 yitwa Gonzalo Garcia. Muramwibuka muri saison iheze, mu mwaka w'umukino uheze, Gonzalo Garcia yarafashije umwanya utari muto umugwi wa Real Madrid igihe Mbappe atarahari. Uyu mukinyi rero Gonzalo Garcia inyuma yuko yerekeje mu gihugu cy'Ubwongereza mu mugwi wa Fulham, Real Madrid yabiharuye iravuga iti uyu mukinyi ategerezwa gusubirizwa. Muti ategerezwa gusubirizwa ku nimero 9 kuko nta wundi bari basigaranye, yobaye umukinyi umwe Mbappe wenyene, ariko bashimye guca bagura uyu mukinyi. Bakaba bamuguze imiliyoni 20 z'amayero, amafaranga y'amanyaburaya, bamukuye mu mugwi wa Levante. No mukinyi akiri muto w'imyaka 21 aje muri Real Madrid, kandi bigaragara neza yuko iyi Real Madrid ndayigaruka ko gatoyi. Real Madrid ibintu iri kirakora bunyi, ibintu iri kirakora buhoro buhoro muri ino mercato, mwari no gura nigurisha, ni ibintu biteye ubwoba. Real Madrid ubu tuvugana imaze gusinyisha mu bakinyi, mpere ku mumenyereza, bagarukanye umumenyereza yitwa Jose Mourinho, the special one, the only one. Uyu mumenyereza w'umunya Portugal, mu bimenye bakunzi bacu, niwe mumenyereza ariko arigurira abakinyi. Abwira Florentino Perez ati mutama ndakubaha, kura aha nkeneye uyu. Ni Jose Mourinho na Real Madrid yiwe bamaze gusinyisha abakinyi. Ngomba ngarukeko, bazanye umukinyi yitwa Dumfries kuri 2 ku buntu, uyaziye ubuntu, nta mafaranga yaguzwe, n'uwinyuma. Baragenda muri Real Madrid bati reka tugende twibe muri Liverpool mu Bwongereza umukinyi yitwa Ibrahim Konate, n'umufaransa. Inyuma bazanye uwundi nde, bamaze kugura abakinyi novuga bagera kuri 6. Abakinyi bagera kuri 6 bashasha baje biyongera kuno. Bazanye Bernardo Silva bamukuye muri Manchester City, yanka kongereza amasezerano, nawe n'umukinyi wo hagati. Iyi Real Madrid bantu b'Imana muri uno mwaka, hamwe utazoyitondera uravye abakinyi iri kiragura n'uburyo bariko barakoresha, je kubganje ndabona hari challenge nivyo. Kuko turiko turavuga iyi championnat ya Espagne, iyi championnat ya Espagne tuyibonamwo kenshi imigwi 3. Tuyibonamwo iyi Barcelona, tukayibonamwo Real Madrid, tukayibonamwo Atletico de Madrid. Ariko hari yindi migwi novuga rimwe iza yerekana yuko nayo ifisa gatege. Ahandagaruka ku migwi ya za Atletico Bilbao, FC Sevilla, Valence, ugasanga ni migwi iriko iraza guchallenginga, novuga iriko irashaka nayo kwerekana yuko hari ico ishoboye. Ni Real Madrid kandi nkiriko nubu bavuga bati turakeneye kugarukana mu rugo, mu muryango w'abanya Espagne, umukinyi yitwa Rodri, kapitene w'umugwi nserukira gihugu wa Espagne uheruka gutwara igikombe, kapitene w'umugwi wa Manchester City,
bamubwira ati wewe ntaco ku myaka 30 ufise iyizire wigarukire muhira wikinira umupira ngaha. Kandi Rodri nawe avuga ati nanje ku imyaka mbaye mu Bwongereza reka numva no kwisubirira muhira. Ni Real Madrid iri kirondera Rodri izi yuko Rodri umwanya n'umwanya Manchester United barazi neza yuko nabo bajyamiye amajanja bariko barondera umukinyi yitwa nde, umukinyi yitwa Aurier Tchouameni w'umufaransa. Rero bagaca bavuga bati Tchouameni yoramukagiye ahubwo canke tworonka Rodri kuko n'amafaranga baza kumugura, amafaranga agugwa Rodri n'amafaranga Manchester United iri kiratanga kuri Aurier Tchouameni ntangana nasa. Tchouameni niyo menshi. Muga Rodri nawe agaca avuga ati nanje no kwigarukira muhira vyo nanyohera. Byumvikana neza yuko muri Real Madrid ibintu abafana bayo sinzi uwo twari kumwe ryari turiko turayagara avuga ati Real Madrid mu mwaka uza izo bijyana. Ni Real Madrid n'urukino rwa gicuti yakinye ryari yasinze ibitsindo 4 ariko ubona yuko Jose Mourinho akazi koko agafise. Kandi uravye abakinyi squad ifise ni Real Madrid ishaka kugaruka ivuga ngo nta Barcelona dushobora kwemerera yuko idutwara championnat idutwara Super Coupe nkuko yabigenje muri saison iheze. Ni Real Madrid ivuga iti sinsubira kwemerera kuviramwo muri kimwe cya kane cirangiza cha UEFA Champions League. Vyumvikana neza yuko hariho akazi gakomeye uyu mumenyereza afise, hariho akazi Florentino Perez afise inyuma yuko asubiye gutogwa kurongora kubandanya ari president w'umugwi wa Real Madrid. Vyumvikana neza yuko uko ari karabikora ni vyiza. Ni Real Madrid novuga yuko iriko irakora mercato bista XXL muri rurimi rw'igifaransa, no kuvuga ni mercato yo ku rwego rwo hejuru bariko barakora nkuko mugenzi wacu Alexandre Luiz akunda kubivuga. Ni mercato n'ukuri iteye ubwoba. Uravye abakinyi bariko baragura, uravye abakinyi yasinyishije baza ku buntu. Kandi ni Real Madrid tuzi ewana kubakinyi bariko barasoza amasezerano itavyemera. Ni Real Madrid kandi nayo Arsenal yayihabuye imaze Arsenal yahabuye Real Madrid gute ivuga ati uyu mukinyi yitwa Vinicius Junior w'umunya Brazil turamushaka. Arsenal Real Madrid nayo iti inyenyeri yanje singurisha. Real Madrid ivuga iti ko nsigaranye kontra y'umwaka umwe w'uyu mukinyi reka tumuhe ivyo ashaka. Florentino Perez avuga ati reka tumuhe ivyo ashaka mugabo uyu mukinyi wacu asatira aca ku ruhande ntave aha aze aha aguma aha tumuhe ivyo ashaka. Mugani Real Madrid nayo ivuga iti ntiduguhemba amafaranga asumbayo Mbappe ahembwa. Vinicius nawe agaca avuga ati nanje ku mwaka umwe sigaranye wa kontra mutampaye yo nshaka sindavyemera. Mu gihe muri Arsenal bo bavuga bati twe nta mafaranga ntabwo badufise bw'amafaranga turaguhemba ibihumbi 400 kundwi vy'ama pound. Ubiharuye mu mayero usanga aza kugwa mu bihumbi 450 boba bamuhemba burindwi. Real Madrid nayo gacivuga iti twaguha 300 mugabo tworaba tukagukwiriza 320 cyangwa 350. Vinicius nawe ati oya kubera aba bakinyi ibi bintu vy'iburaya agusinyisha kontra uko aguha kontra ndende niko aguhemba umushahara munini. Nuwa nk'ubu Vinicius baramubwira ati ongereza amasezerano ku myaka 27 ufise uzocushikana mu bihumbi 2031 kubera birumvikana bazoba bamwongeye kontra y'imyaka 4. Bamwongeye kontra y'imyaka 4 nawe acavuga ati je muri iyi myaka 4 mumpemvye ayari munsi y'amajana 4 nzoba mpomvye. Ni ibintu bikomeye gose. Reka mukanya tumire amate duce dukubitira hariya mu gihugu cy'Ubwongereza. Hari byinshi biriko biravugwa mu mugwi wa Arsenal
batanze bid offre iri officiel mu mugwi wa Newcastle United bashaka umusore wabo kapitene yitwa Bruno Guimaraes n'umunya Brazil akaba ari kapitene w'umugwi wa Newcastle United canke The Magpies hariya mu gihugu cy'Ubwongereza cyo tugaruka 93 Arsenal iti ndazitanga mu mayero mwibaza ngo ni zingahe ni hafi imiliyoni 120 mukanya tuca tugaruka tuganira ibijanye na Mercato mu gihugu cy'Ubwongereza. Here we go. Tubanze turindire gatoyi ntituje mu Bwongereza mu kanya ko mu Bwongereza ndabona n'umwanya uri kuri turega mu kanya tuca tujayo mu gihugu cy'Ubwongereza ariko reka duce muri Calcio ni championnat y'igihugu cy'Ubutaliyano amakuru dukura kumwe mu bamenyesha makuru b'inkino bakomeye ku isi yitwa Fabrizio Romano n'Umutaliyano avuga ati umugwi wa Juventus de Tire yahariya mu gihugu cy'Ubutaliyano ni mu muji wa Tire mu gisagara ca Tire nkuko babivuga canke mu muji sinzi umengo mu muji ni Kinyarwanda muga mu Kirundi ni igisagara ca Tire bavuze bati kera kabaye umusore w'umufaransa yitwa London Colomwani bamukuye mu mugwi wa Tottenham Hotspur yo mu gihugu cy'Ubwongereza nayo tuza kugaruka ko mukanya uyu musore rero w'umufaransa byamaze kwemezwa yuko ari umwe mu basatirizi bagiye kugora ba myugariro canke aba defenseur bo mu gihugu cy'Ubutaliyano ariko arakinira uyu mugwi wa Juventus de Tire n'umufaransa uyu London Colomwani ku myaka 25 afise avuga ati jewe reka mve mu gihugu cy'Ubwongereza nigire mu Butaliyano hariya kumbure hoho bizogenda neza ni iyi Juventus turiko turavuga nayo yaheruka inyuma imbere yuko batangaza iyi transfer ya London Colomwani bamaze gusinyisha uwahora ari myugariro w'umugwi wa Manchester City ku buntu nawe bakaba bamwita John Stones byumvikana neza yuko ni umugwi wa Juventus uri kugerageza uburyo bwose bwo kwiyubaka kugira basubire bamere neza tubone Juventus twabonye mu myaka 2 iheze ikomeye icalenginga ifise abamenyereza ariko kandi ni Juventus je kubganje mvuga ati irafise ingorane tigute ifise ingorane zo guhindura cyane abamenyereza kandi ikimaze kugaragara ka coco nuko uko bahindura abamenyereza umumenyereza burya uko uhindura cyane
ngira ngo abarundi barayavuze barayamaze burya n'impunzi y'uyambara kenshi canke utayihindura icera n'ingoga irahera n'ingoga rero kuri Juventus nubwo bariko bagura abakinyi nk'aba kubganje mbona directeur sportif wabo Marota barakwiye kurondera umumenyereza hama bakamugirira icizere akaba stable akaba ntibagume bahindagura buri mwanya umumenyereza kuko turamaze kubona hariho abamenyereza usanga kenshi bifitiye abakinyi babo bakubwira ati jewe aha ndafise uyu ngiye ntamwikoreye ngiye ntamuhetse noba mpomvye byumvikana rero yuko ku mugwi wa Juventus de Turin kubganje novuga yuko baraye baguze neza kubera ko uyu mukinyi London Colomwani numukinyi mwiza numukinyi kubganje novuga ni full striker numukinyi nyene ewana agongana numukinyi akinisha inguvu kandi birumvikana waraciye ukina mu gihugu c'ubwongereza atanga ubufise abakurikirana championnat y'ubwongereza bo barabizi kuko ikintu bita stamina kabisa mu bwongereza uri ndembe ntaco uba wanze nuko mukanya tumira mate umusegonda umwe duce tuja mu gihugu c'ubwongereza naye babwiye mu bwongereza havugwa hari amakuru menshi n'umwanya kandi nkabona uriko uraturega reka mukanya tugaruke duce tuza mu gihugu c'ubwongereza ari naho duca turangiriza twagiye mu gihugu c'ubwongereza bayita ni Barclays Premier League niyo championnat ya mbere hariya iburaya bantu b'Imana niho hantu habarizwa amafaranga niho hantu bagira dépense novuga astronomique no kuvuga amafaranga atagira ukwangana atangwa mu kubakinyi hariya mu gihugu c'ubwongereza muti rero mu gihugu c'ubwongereza vyifashe gute ndaca nkwakwanya mu migwi igiye itandukanye muri Chelsea mu mugwi wa Chelsea n'umumenyereza wabo Xabi Alonso bamaze gusinyisha abakinyi bagiye batandukanye Alonso nabonye muri Chelsea bamwe nabandi bamaze gutangura kuvyishimira baravuga bati iyi migwi Arsenal yadutwaye igikombe mu mwaka uheze ifatiye kubana n'abakuze Chelsea ikiza kwisanga ifise abakinyi benshi babana kivuga ati rero ubu nta wundi mugambi reka tuje no mu bakuze baca batakande Xabi Alonso aravuga ati muntu witwa Jordan Anderson wahoze uri kapitene w'umugwi wa The Cops Liverpool ndakuzi naragutunze mu mugwi wa Bayer Leverkusen reka ndakuzane muri Chelsea inyuma ya Anderson asanzwe ari n'umwongereza baca bavuga ati reka ahubwo n'ubundi ngende muri Brighton ndahazana umusore yitwa Danny Welbeck Danny Welbeck w'imyaka 35 na Jordan Henderson w'imyaka 36 reka nawe ndakuzane ndakuzi neza yuko uzomfashiriza umusore yitwa Delap kumubwira ati turakina ibi ku nimero 9 vyanse ntundabe ngo ndumutama mfise 36 canke 35 ndagutwara ikibanza uwo bamwitande Xabi Alonso Xabi Alonso aje inyuma yuko yagize experience ntoyi novuga bikamunanira kumanaginga umugwi wa Real Madrid gushika bamwirukanye mugabo agirirwa amahirwe arizewe muri Chelsea baramuhaye akazi nawe avuze ati jewe ndazi neza yuko ndafise amatala menshi ngaha hariho abakinyi benshi mukiri bato ngaha
ndafise ba Adarabioyo, ndafise Kukurera namutakaje yagiye muri Real Madrid, ndafise mwebwe ba Santos, ndafise Pedro umunyabrazil, ndafise ba Dilap, ndafise Enzo Fernandez umunya Argentine, atari ko reka ndabazanire ko abandi bakinyi bashobora kuza kumfasha. Twagiye bamwita Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes ni kapitene w'umugwi wa Magpies, Newcastle United yo ngaho mu gihugu cy'Ubwongereza. Amakuru dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye, harimwo ikinyamakuru Maxifoot, harimwo ikinyamakuru cyitwa The Sun, harimwo ibinyamakuru bigiye bitandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza. Arsenal yatanze bid yumvikana iri ibahasha ryuguruye, batanze imiliyoni 93 z'amafaranga y'amapound. Tuvuza amapound muyatandukanye n'amayero, muyatandukanye n'amadolari. Imiliyoni 93 bonus compris, nukuvuga harimo na add-ons, aho harimo amafaranga yiyongera bonus, niyo umugwi wa Arsenal itanze ivuga ati when Newcastle United twe twarahejeje n'umukinyi, aya mafaranga turayabahaye, tuyabahaye ni muduhe uwo mukinyi. Nukuvuga 93 z'amapound uyashize mu maero ni hafi imiliyoni 118. 120 byumvikana yuko ariyo mafaranga Bruno Guimaraes agombaza. Arsenal izoca itanga ishusho iyahe? Ni Bruno Guimaraes jewe ndiko ndabona yoramuka sinye muri Arsenal kuri hagati mu kibuga. Arsenal ifise Declan Rice umwongereza, Arsenal ikagira kurundi ruhande Bruno Guimaraes, imbere yabo hakaba hari umusore yitwa nde Martin Odegaard ariwe kapitene wabo. Iyimiriye hagati yoba ari milieu de fer, nukuri coba ari icuma hagati, coba ari icuma hagati. Arsenal rero ivuga iti uyu mukinyi turamukeneye byanse bikunze, kandi umukinyi nawe yaramaze gutanga favor, avuga ati nanje ndumva no kwipfuza gukina mu mugwi wa Arsenal, na cyane yuko Arsenal iriko imuha n'umushahara utubutse mwiza gusumba uwo yariko ahabwa mu mugwi wa Newcastle United. Umwanya uratureze ariko sinogenda ntagacishijemwo, mugenzanje harakantu ampaye ntogenda ntavuze. Ku munsi wa gatatu tugarutse mu makuru yo ngaha, muri uko iburaya bariko barakina, hari mercato no ngaha irahari, uko iburaya bariko barakina inkino za pre-season zo kwitegurira ihiganwa no ngaha biriko biraba. Umugwi wa Vitaro ku munsi wa gatatu, Vitaro izwi cyane mu mupira w'amaguru hano mu Burundi, waratanye mu mitwe n'umugwi wa KCB Cup. Ni higanwa, ni match amicale yabaye, n'urukino rwa kivandimwe wabaye ku munsi wa gatatu, aho umugwi wa Vitaro watsinze umugwi kuri hariya mu Buyenzi, ngira murahazi, utsinda kuri penalty imvukira zaho mu Buyenzi, ekipe yitwa Kotoko FC. Kotoko FC nayo nyene iyi ekipe ndayibuka mu cicaro ca kabiri nimba ntihenze, yarahakinye. Uwo umugwi rero w'imvukira zo mu Buyenzi niwo watanye mu mitwe n'umugwi wa Vitaro. Ngira ngo ku masanamu murabibona Vitaro mu mwambaro wawo dusanzwe tumenyereye, hari kuri stade hariya ya Saint Augustin niho urukino rwabereye. Penalty zina kuri zibiri rero nizo Vitaro yaciye itwara ico gikombe, akaba kandi nihiganwa yari ryatewe inkunga canke rifashwe mu mugongo n'umugwi ni banke KCB. Akaba rero ari urukino guguruwe mu ntumbero yo kugurura ishami rishasha rya KCB ngaho mu
Buyenzi. Ngira ngo nkuko mububona ku masanamu na bagenzi bacu niyo bari rwari urukino rwaranzwe novuga n'ibintu bigiye bitandukanye. Murazi ahantu hagiye kubera kugururwa ikintu nk'ico nk'ishami rya KCB ngaho mu Buyenzi hategerezwa kuba ibirori bitari bike. Nuko rero tunabashimira abantu babandanye gufata mu mugongo inkino kubera ko burya n'amabanki namwe murafise byinshi mufasha guterera mu gukuza impano haba mu mahiganwa agiye atandukanye. Nuko ndanabashimira akaba ari no ngaha duce turangiriza kino kiganiro BTV Sport twariko turabashikiriza. Ndabifuriza kubandanya mugira ibihe byiza. Yari Desire Sindihebura nije nakibashikirije kuri no munsi. Nshimira bari mu bihinga bw'ivyuma abakozi bishoboka byose kugira ano makuru abashikira. Ikindi kiganiro ni ku munsi wa mbere. Ndabifurize kubandanya mugira ibihe byiza ndababwira ati saluti sana.